ibyo bikubujije amahoro Yesu yarabinesheje mwene data. Icyo usabwa umwizere. Turafise amahoro kuko Yesu umwami w'amahoro yaje. Umva yatubwiye ngo amahoro abe muri mwebwe. Bwirira mugenzi wawe ati ibyo bikubujije amahoro Yesu yarabinesheje. Nama mbabazwa n'abantu babaho batagira amahoro yo mu mitima kubw'ibibazo baciyemwo, kubw'ivyo babonye bakabura amahoro aho abandi bayafitiye. Ikibazo kiri uno munsi kigatuma abantu babura amahoro nuko Satani yinjije urwango mu mitima yabo. Sangira amajambo y'Imana dusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana turasoma muri kiya gice cya 20. Ndababwira umurongo duhera ko mumaze kuhabona. Nizigiye ko mwamaze kuhabona. Inomero z'urupapuro ni 130. Ndacabona impapuro zivuga hacu muraharondera. Iyo umuntu ari mu bibazo bitandukanye arahagarika umutima, kandi yahagaritse umutima akaronka umugenzi amubwira ati humura humura wumva amahoro, mbega acanezerwa kuko umugenzi aje kumuhumuriza. Twaraciye mu bibazo bitandukanye, kandi n'uno munsi kugera aha hantu birashoboka kuba wagize ikibazo, ariko Yesu ari ngaha ni umwami w'amahoro, arakubwira ngo uno munsi ugira amahoro. Yesu nashimwe. Reka rero dusome duhereye hajya ku murongo wa 19 duce tubandanya tugeze hakurya ku 31. Ku ndanzi y'ijambo haravuga ngo Yesu yiyereka abigishwa 10. Nuko kuri uwo munsi buhwibiriye, niwo munsi wa mbere w'iminsi 7, inzugi zari zugaye aho abigishwa bari kubwo gutinya Abayuda. Yesu araza ahagarara hagati arababwira ati amahoro abe muri mwebwe. Amaze kuvuga atyo abereka ibiganza vyiwe no mu mbavu, maze abigishwa baranezerwa babonye umwami. Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwebwe. Nk'uko data yankunze niko nanje. Dusubire ku murongo wa 20. Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwebwe. Nk'uko data yantumye niko nanje mbatumye. Avuze ibyo abahumekerako ati nimwakire mpwemu yera. Kandi abo muzoharira ibyaha bose bazoba babihariwe, ariko abo mutazobiharira bose ntibazoba babihariwe. Ariko Toma ariwe hasa, umwe wo muri bamwe 12, ntiyari kumwe nabo aho Yesu yaza. Abandi bigishwa baramubwira bati twabonye umwami. Nawe arabishura ati ntarabona inkovu z'imambo mu biganza vyiwe, ngo nkoze urutoke rwanje mu nkovu z'imambo, ngo nshire urushi mu rubavu rwiwe, sinemera. Yesu yongera kwiyereka abigishwa uko ari 11. Maze iminsi 8 ishize, abigishwa bari mu nzu ukundi gusha na Toma bari kumwe. Yesu araza, inzugi zari zugaye, abahagarara hagati ati amahoro abe muri mwebwe. Maze abwira Toma ati zana hano urutoke rwawe urabe ibiganza byanje, zana n'urushi urushire mu rubavu rwanje. Ntaco uba utizera
ariko ube uwizeye. Toma aramwishyura ati mwami wanje kandi mana yanje. Yesu aramubwira ati wijejwe n'uko umbonye, hahirwa abatarinze kumbona yamara bakizera. Hariho n'ibindi bimenyetso byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa bitanditswe muri iki gitabo, ariko ibi byanditswe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari we Kristo umwana w'Imana, no kugira ngo mwizeye mugire ubugingo mu izina ryiwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Turanezerewe no kumva amajambo y'Imana. Tumaze iminsi turiko turibuka imibabaro Yesu yaciyemwo kugira ngo ishengero rya Kristo riboneke. Tumaze iminsi twibuka ingene Yesu yatubabarijwe akabambwa ku musaraba azira ivyaha vyacu, agapfa akazukana intsinzi anesheje urupfu na kuzimu. Yesu nashimwe. Ngaha dusomye muri iki gitabo turabona ko ari ubutumwa bwiza Yohana yanditse. Ko ngaha muri Bibiliya turabona ibitabo bivuga ngo ubutumwa bwiza uko bwanditswe n'abantu bane. Tusha tubona ko ari Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Hanyuma rero umwe wese arafise uko yagiye yandika ku bya Yesu bivanye n'uko yamubonye. Iki gitabo rero citirirwa ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana, kuko uyu Yohana ari we yacanditse. Uyu Yohana ni Yohana umwe mu ntumwa 12 za Yesu. Uyu Yohana yavukana na Yakobo, bompi bari bene Zebedayo. Kandi uyu Yohana yari umuntu Yesu yakunda cyane. Yohana yahamagawe akiri muto, akama mu gikiriza cya Yesu yumva ijambo ryiwe. Mbere bamwe bacamutazira ngo ni ntumwa y'urukundo, kuko yakunda kubwira bene se ijambo rivuga ngo bene data dukundane. Yesu nashimwe. Hanyuma rero muri iki gitabo turabona neza amajambo Yohana yanditse ingene adusobanurira neza ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, kandi ko muri Yesu Kristo ariho dukwiye gukura umuco wo kumenya Imana, kuko Yesu ari inzira n'ukuri n'ubugingo, kandi ko atawushobora gushika ku Mana atamujanye. Yesu nashimwe. Ngaha twamaze gusoma amajambo y'Imana atwereka ingene Yesu yiyeretse abigishwa biwe. Turabona Yesu amaze kubambwa ku musaraba, bakamucumita icumu mu rubavu, hagaseseka amaraso n'amazi. Yarasemereye ati birarangiye, aracikana. Hanyuma rero turabona ingene bamuhamvye, isi igatigita, ibitandara bikamenagurika, imva z'abera zikazugwa, kandi amaze kuzuka abera bakiyereka abatari bakeya mu gisagara cera hari Yerusalemu. Turabona rero ko hariho abagiye kumva kumurondera, hariyo Mariya Magadalena n'abandi, mbere n'abandi bigishwa barazinduka basanga ntakiri mu mva. Mbere umumarayika arababwira ati ntari hano, yazutse. Yesu nashimwe. Hanyuma baciye baja hamwe ngo bariyugarana. Abo bari bande? Barabigishwa biwe, kuko bari batinye bafise ubwoba, bati ababambye umwami Yesu natwe bahava badufata batugirire nabi. Ariko ntaco bari kubagira, kuko icyatumye Yesu abambwa kwari kugira ngo acungure abantu, abakiza ibyaha byabo, ababera umwami w'amahoro. Yesu nashimwe. Turabona ibyagiye bishikira abigishwa. Turabona Petero
yaramwihakanye ngo sindamuzi. Abandi bigishwa babonye ingene bafashe Yesu baca bamuva inyuma, bose baramuta, baragira gute? Barahunga. Baciye rero bamaze kubona ivyo bibaye byose, baca baragenda bagira ubwoba, baje ahantu bariyugarana kubwo gutinya Abayuda, kuko Abayuda bishe umwami Yesu bavuga ngo yigize ngo ni umwami wabo. Hanyuma rero biyugaranye baza babona Yesu nashimwe arabiyereka. Tubona uko yagiye abiyereka. Aha twasomye ngo yiyeretse abigishwa 10 bari hamwe, ariko si we yari yiyeretse ubwa mbere, kuko turabona ubwa mbere yayiyeretse Mariya Magadalene, aragenda arabivuga ntibavyemera. Mu nyuma yongera ariyereka abigishwa 2 bari mu nzira ija Emausi, baragenda barabibwira abandi ntibavyemera, bagumana ubwoba. Hamundi munsi turabona ngo bari 10. Kubera murazi ko Yesu yahamagaye intumwa 12, Yuda yari yagiye kwiyahura kuko yaguze umwami Yesu. Toma nawe muri aba 10 muri ako kanya ntiyari arimwo, yaragiye mu gisagara. Bari aho hantu ngo bagiye babona Yesu ashika, avuga ijambo rikomeye ngo amahoro abe muri mwebwe. Yesu nashimwe. Bari bafise ubwoba, baca bumva ijambo rikomeye rya Yesu. Mu majambo yose tuza kuvugana ijambo rivuga ngo ibyo bikubujije amahoro Yesu yarabinesheje. Yesu nashimwe. Ibyo bikubujije amahoro Yesu yarabinesheje mwene data. Abigishwa ba Yesu muri iki gihe yabiyereka bari babuze amahoro kuko bari bafise ubwoba. Bari bataye umwami Yesu barahunga, bavuga batababambye umwami, na twebwe baragira gute? Baratwica. Burya iyo umuntu abuze amahoro aba afise ikibazo kinini cyane, sivyo ga bene da? Amahoro ni meza. Mbega amahoro si meza? Murabona turakoranye ngaha mu ngoro y'Imana kuko igihugu cyacu gifise amahoro. Yesu nashimwe. Mu 1995 kuva mu 1993 murazi byaciye muri iki gihugu cyacu kugera mu 1998. Je mu 1995 narahungiye mu gihugu cya Kongo kubera akarere narimwo harimo ibibazo. Murabizi ko ibibazo byaciye hari Mugina, byari ibibazo bikomeye cyane, kugeza aho n'umwungere wacu w'ishengero rya Pentecote rya Rusagara yapfuye muri bijya bihe, kuko igihugu cyari kibuze iki? Amahoro. Cewe cyo gihe narahungiye muri Kongo. Mpungeye muri Kongo, murazi umuntu ari ahantu hatari wabo arabura ibintu byinshi. Murabona natwe rero umuntu yamenyereye kwirira akatsima akagari, ariko arakajya kabuze, aca yumva ubuzima bwagize gute? Bwahungabanye. Ni muri Kongo ndagenda kurondera icyo rirenza, nja guca udufaranga, ndakorera umuntu sanga arakora cyane kundusha, akanyebera hari kuzuba, nkakora akavuga ngo wagahunguwe ngo kudakora. Nanje nkabona ndiko ndakora biranka, kavuga ati ntaco, reka mbandanye nkore. Araza kumutwe mfungura, ntiyatumpa, aratunyima. Atunyimye turataye saa 8, nkagira ati dushitse aramutwe mfungura, aratunyima. Kinavuga ati mpemba ntahe. Basi navuga ati arampa agafaranga hamanze kugura, utubwira gute? Kandi narishonje kweli. Muravyumva namwe umuntu yahonze. Hanyuma rero ntiyamemba cyangwa ngaho. Hanyuma acakura mu myumbati yari yanikiye, amumumbati umwe ngo akira agahembo kawe, kandi ntiwari munini kweli. Ndavuga kuva kare ndiko ndakora iyi niyo mpembo.
nakundi none nareko wankase ndawutora ndavuga ati reka basi ninagera imbere ndawekenya mekenya nunga kirarura ya ndavuga ati aha ndahari kubera iwacu hatari amahoro ndagira uruhagarara mugabo ndasenga Imana ati Imana uradutera iteka natwe turonka amahoro nzosubira iwacu. Yesu nashimwe. Haba Imana yarakoze, Imana iragahezagirwa. Nongera ndagaruka nshitse nari nashonje ndavuga ati jera ngoma njumba ubugari bunini ndaburye. Murabizi namwe ubugari waronse imboga ziryoshe muraburya siko none kubera rero twari mu mahoro agahimbo kaje sinabumaze kuko iyo umuntu yihagiye amahoro ashemva umenga byose bimeze gute neza. Amahoro ni meza, Yesu nashimwe. Ariko kugira amahoro aboneke barayarondera, sivyo gabeneda. Hari abantu bitanga bagatanga n'ubuzima baharanira amahoro kugira ngo ayo mahoro agire gute aboneke. Yesu Kristo kugira ngo ashobora kubwira abigisha biwe ngo amahoro muri mwebwe nuko yari yanesheje. Yesu nashimwe. Yesu yari yazukanye intsinzi, yanesheje urupfu nande na kuzimu. Yari afise amahoro kandi umviriza aya mahoro yagomba kuba abigishwa bayagira, ariko aho bari biyugaranye bafise ubwoba, mbega bari bayafise, bari bafise ibibabujije amahoro kandi Yesu yari yabibonye. Nawe no munsi urashobora kuba uriho mugabo hari ikintu kikubujije amahoro, ariko ndagomba ndakubwire ngo ibyo bikubujije amahoro Yesu yarabinesheje. Yesu wacu nahabwa iki? Nahabwa icyubahiro. Hora niyumvira ingene umuntu ashobora no kurwara abandi bamwitegereje bakavuga ati ujya mugabo ameze neza kubera babona tayi donke ukwasa siko canke uburebure canke ingufu ziwe, babonye ujya mu mama ati arafise amahoro, ariko akaba yimereye uko mugabo mu mubiri afise ikigwara, kandi ico kigwara cyamubujije iki? Amahoro. Mbere akagenda no kwivuza nutse bakamucisha no mu byuma, muganga arabizi hari umunsi bapima umuntu indwara bagacamubwira ngo kenda irakomeye, sivyo ga muganga. Bari umunsi umwe nagiye i Bujumbura kwaye numva ndembe, nja kubona muganga ancisha mu vyuma, mugabo mu kunshisha mu vyuma yabanje kumbaza uko ngwaye kugira ngo amenye ivyuma za kunshishamo ivyo ari byo. Ndamubwira ubugwayi mfise n'ingene mbabara, acazana icuma bita ecography atangura gupima, ariko arapima acambwira ngo burya gukimbarira ngo ninabonye ngumbwira ngo ufise ngo ibibazo, ngo nkimvira yuko gufise ibigwara by'abasaza, ngo mbona ukiri muto, ariko ngo ndavye ngurakomeye. Nanje nkumva ndiko ndaribwa merewe nawe, ngo haguruka mva ku gatanda yari yajyamise, ngo haguruka wigire ngurakomeye. Cyangwa ati muganga nta n'umutuma, ndaguha umuti wiki kandi ukomeye. Nanje nari nataza amahera menshi. Hanyuma rero ndavuga ati yo burya kweri nta mwana mfise n'ingene merewe. Cyangwa ndavuga ati nta kibazo ndafise Yesu ashoboye bingahe. Yesu ni umwami w'amahoro. Urashobora kuba ufise n'ikibazo c'ubugwayi ukabugenda wumva ufise ikibazo kikubujije amahoro, ariko kandi abandi bakwitegereje bakabona ko ari sawa, naho baba baragupimwe bakabona ko ari vyiza, ariko muri wewe wumva ufise icyo kibazo kikubujije amahoro. Nagomba ndakubwire ngo ico kibazo kikubujije amahoro Yesu yarakinesheje. Yesu wacu nahabwa iki? Yesu yanesheje. Undi munsi nayaze n'undi mwige mumwe
yaragwaye indwara bita kanseri, kandi iyo kanseri yari yamumereye nabi. Baramujana bamwandikira kuja kwivuza mu Bufaransa, aragenda kandi yatanze amahera menshi. Baramupima, baramubwira ati iyo kanseri yawe yafashe mu bihimba byinshi by'umubiri, none nta kundi, reka tuguhe imiti uje kubandanya yifatira iwawe. Baramugira operasiyo ntoya, mugo baramubwira ati naho tukopeye ngaha ntabwo iheze, genda nta kundi. Muri make bamubwira ati iyo ndwara yawe ntizokira, genda, yarakurenze. Mbega mwumva yari gutekana, yari kuronka amahoro, ariko acaza gusenga, asenza Imana. Imana iramubwira ati ndacagutuma kuvuga ubutumwa bwiza, ati uracafise iminsi yo kubaho. Yesu nashimwe. Mwumva Yesu atari umwami w'amahoro. Ndagomba kubwira inshuti yanje, uyu munsi mw'isi hari ibibazo byinshi, kandi umuntu wese arashobora kugira ikibazo kidasa n'icya mugenzi we. Urashobora guhura n'ikibazo kikakubuza amahoro mu mutima, ariko abandi bakwitegereje bakabona umengo umeze neza. Nagomba ndakubwire Yesu Kristo, icyo kikubujije amahoro yarakinesheje. Icyo usabwa umwizere. Yesu nashimwe. Ababigishwa Yesu amaze kubiyereka, ababwira ngo amahoro abe muri mwebwe. Arabegera aca abahumekerako, ababwira ngo nimwakire mpwemu yera. Arababwira ngo abo muzaharira ibyaha bazobihariwe, ariko abo mutazobiharira ntibazoharirwa. Baca baranezerwa kuko barose mpwemu wa Yesu, bagira amahoro Yesu abahaye. Yesu nashimwe. Yesu ataragenda, akigiye babona Toma naje banezerewe. Toma ati mwabagabo mwe, murashobora kunezerwa n'ibibazo turimwo? Erega Abayuda botumva muriko murabyina, bamwe bica umwami wacu nobagirira nabi. Bateka wewe uracariyo, turafise amahoro. Yesu nashimwe. Turafise amahoro kuko Yesu umwami w'amahoro yaje. Umva yatubwiye ngo amahoro abe muri mwebwe. Turafise amahoro. Yesu nashimwe. Amahoro atangwa na Yesu wacu, hagira kagera ntahazoshira. Yamahumuriza abayafise, utayata ntaho oya kubako. Wizigira Imana, wizigira, habura amahoro meza adashira. Bwirira mugenzi wawe ati ibyo bikubujije amahoro Yesu yarabinesheje. Yesu yarabinesheje. Abigisha 10 basabwira Toma ati Toma, twabonye umwami Yesu yaduhaye amahoro. Toma toya oya, yari yasinzikaye Toma washa kubera ibyo yabonye byashitse kuri ibi, kuri Yesu yari yasinzikaye kabisa. Ati oya, Yesu nabyeme namwiboneye ngo mbona hamwe mu biganza abantu kubisa imisumari bamumanika ku musaraba, ngo mbone mu rubavu abamuteye icumu. Ega yari yabikurikiranye, yari yakurikiranye urupfu rwa Yesu. Abamuteye icumu hamwe hadudubiza amaraso n'amazi, jewe sinovyemera kwe. Bamubwira ati Toma twamubonye aguma hagikekeranya n'ababifitiye amahoro, kuko Yesu yari yabahumekeyeko. Arababwira ngo nimwakire mpwemu yera. Uwo Yesu kamwakira. Uno munsi
haciye iminsi 8 Yesu araza na Toma yarimwo atarashika aho bari kumwe amahoro abe muri mwebwe. Toma ati yo mwami wanje mana yanje yicisha bugufi cyane. Yesu ati Toma aho wizenga nukumbo none bageza bakaba bari babikubwiye ntibari kubyemera. Ingo nacu ashara mwegera koza ngaha zana urushi koza hasi shiraho urutoke ngaha mu biganza aheraha inkovu raba ngaha mu rubavu zana urushi Toma shirako raba ashaha mu bazi muti cyubu ni jewe reka gutinya ni umwami w'amahoro nanesheje. Yesu nashimwe. Haleluya. Yesu amaze gukora icyo gikorwa yabwiye abigisha tumviriza nimugende mubwire abantu bose ubutumwa bwiza. Yesu nashimwe. Umviriza mugenzi umaze kubona Yesu akakubera umwami w'amahoro icyari cyose guhinduka Yesu aragihindura. Yesu yabwiye Toma ati ntacuma utizera ahubwo uno musi uwo wizeye. Yesu nashimwe. Nagomba nakubwira mugenzi urakwiye kuba uwizeye ko Yesu ari umwami w'amahoro kandi ayo mahoro arayaronka. Yesu nahabwa icyubahiro. Umunsi umwe nabajije mama kuko papa yapfuye nkiri muto sinagiriwe amahirwe yo kubona papa nkuze. Ego urupfu rwe narubonye mugabo papa yapfuye ndi mu myaka 13. Murumva yuko yapfuye nkiri muto. Hama rero murabona namwe umuhungu ku muvyeyi kuri nyina cyane cyane. None musi ndabaza mama ati mama kubera iki jewe nitwa wizeye Imana? Ndamubaza nawe uzobaza icyatumye abavyeyi bakwita iryo zina. Umurundi yavuze ngo nta kaburiki. Mama acabambwira ati mwana ngize neza kumbaza. Atumviriza wewe ndagufise mu nda so yaragwaye ashaka guhe ati rero kubera abagenzi benshi bamukunda baca baraza mana namwe mu minsi iheze muri aka karere ibintu vyariho siko nanje naye muri kariya karere ko muri zone ya Ruziba hafi ya zone Nyamakarabo uduze uvuye mu Gitebo ja hariya abahora baca barahazi hariho ibitoke hariho n'amashaza yariho. Urumva rero abo bama bariko barasangira ikinyobwa baravuga ati umukunzi wacu aragwa. Baraza bamaze amayinga bari muhira barindire ko papa cikana ngo baje kumufubana iteka. Bagaca bavuga ngo wamufashe ngo aho kana ni kavuka ngo kazokwitwa musigara ngo reka ngo umukunzi wacu agiye guhwera. Nawe gashakenda hirya ngo akiyumvira ngo mugabo ngo ndizeye Imana. Yesu nashimwe. Kwizera Imana ni byiza bene data. Umugabo ngo ndizeye Imana hanyuma akabwira ngo mwana wanje ngo nzomwita ko nizeye Imana ngo azitwa wizeye Imana ngo reka azokira ngo mutama wawe ngo azokira kwe agaca yizera Imana. Hamara mu minsi irahera sinamenye ko ingana ko bari bamugoje nyine biranka. Muraza bakera baca baja no mu by'ikirundi bakaja kubapfumu biranka. Hanyuma rero arakira nanye ndavuka mugabo ncavuka papa tahari yagiye muri babakunzi kunezerwa nyene urumva piha bamuhapore ko yagize gute. Hanyuma rero ngo hari muci n'amavuriro ubu murana amavuriro ari menshi ariho ntariya mu Ruziba hari ibitaro hari n'umudokiteri ariko nta vuriro ryari rihari nari ryo munyeshenza ntiryari bwubakwa. Nuko hanyuma rero ngo acambyarira mu kigo ahantu hari ibinonko binini
eka ngo umutwe wahaswe ku kinonko ngo nce mwera. Yo babonye rero andokoye aca nyita wizeye Imana, aca arambwira ati mwana uze wizera Imana igira neza. Mbega Imana ntigira neza? Yewe nanjye nzoyizera kabisa kuko nabonye ishoboye n'ingana. None muhumuzi iyo Imana yacu hari kinanira? Nta kimunanira, uwo Yesu nta kimunanira. Oya eka nimunezerwe turi mu ngoro y'Imana, nta kimunanira, uwo Yesu nta kimunanira. Oya agira neza, uwo Yesu nta kimunanira. Oya nta kimunanira, uwo Yesu nta kimunanira. Oya Yesu nabahezagira, nta kimunanira. Ishaka ubugingo amahoro Yesu yakinesheje umwizere. Yesu yabwiye kama atatoma ntacutinzara ahubwo ubu wizeye Yesu nahabwe iki? Iyo umuntu yizeye Yesu Kristo ko ashoboye byose, Yesu aramuserukako naho yoba ari mu bibazo akamutabara. Turabona abigishwa bari bihebujwe n'ibibazo barimo, ariko Yesu amaze gushika aho bari ababwira ati humura mubwire amahoro. Atarabwira ngo amahoro abe muri mwebwe. Yesu wacu nahabwe iki? Iyo umuntu yumvise ijambo ry'Imana akagizera ko ari iry'ukuri, akizera ko Imana ishoboye byose, Yesu wese ahindura ni byose. Kugira gute? Guhinduka bigaca bigenda gute? Ni iby'ukuri kabisa. Kandi undi munsi Yesu yongera guha ikiganiro abigishwa biwe, abona ko batizera, aca abagaye kutizera kwabo, arababwira ati umviriza, muri mwebwe yaba mwari mufise ukwizera kungana n'akabuto ka Sinari, mwabwira igisozi uti wa gisozi we shimuka aha, utabwe hehe? Mu kiyaga. Ati kandi vyokunda. Yesu nahabwe iki? Icubahiro. None data nagomba ndakubwire ko uno munsi ikibazo ufise icakubujije amahoro Yesu yakinesheje, kuko Yesu ni umwami w'amahoro. Nama mbabazwa n'abantu babaho batagira amahoro yo mu mitima kubw'ibibazo baciyemwo, kubw'ivyo babonye bakabura amahoro aho abandi bayafitiye. Yesu nadutabara. Bakabura amahoro aho abandi bayafitiye. Yandika navyumvira cyangwa kuri Toma, abigishwa bamaze kumubwira ari icumi ati Yesu yaduhaye amahoro natwe turanezerewe. Muri iyo minsi bamaranye Yesu ataramwiyereka, bayimaze Toma cya amahoro agira, kuko yaragikekeranya ngo Yesu si muzima, ariko Yesu yazutse. Yesu nadutabara. Yesu nadutabara bene data. Muri ino minsi naje ndiko ndaraba ibintu bishobora kuza mu mitima y'abantu bikababuza amahoro. Umuntu akaba umunyedini akagira n'igikorwa mu idini kanaka, mugabo akabana n'abandi atagira amahoro. Siko ngo nabwire ico kintu gishobora kwinjira mu mutima kikabuza umuntu amahoro abandi bayafise, ni icaha. Siko abinyuma mwanyumvise ngo ikibuza amahoro umuntu ni giki? Icaha. Icaha ni kibi. Siko icaha ni kibi, kandi ivyaha biri mu isi ni vyinshi. Siko icaha gishaka gukora umuntu mu bandi aho bari banezerewe,
kikamujyana mu gasho akaza gufungwa. Siko ibyaha ni byinshi, ariko nagomba tuvugane ku cyaha kimwe cyitwa urwanko. Urwanko ni ikintu gishobora kwibera mu mutima, umuntu akisiga amavuta ariko mu mutima hari iki? Siko none umuntu akambara akarato keza bamwitegereje bati yo ujya muntu araberewe ntuzi, ariko mu mutima hari iki? Urwanko. Nasomye ijambo ry'Imana ndabona ubwo rwanko ingene rwatanguye kuza, ni ukuvuga rwahereye kera. Satani yagiriye urwanko umwana w'umuntu, kuko Satani yaragararije akororwa mu ijuru akororwa mu isi. Umwana w'umuntu amugiriye urwanko, aravuga ati nzamugirira nabi ndamubuze kuzoja mu ijuru ngo abane n'Imana. Mwumva urwanko rutanguye ubu n'urwa ryari? N'urwa kera. Satani ariyoroweka agenda ahenda Eva, akora icyo Imana yababujije bo n'Adamu, baracumura. Urwanko rukwegera isi umuvumo, kubera Imana ari urukundo yishe igikoko ibambika urushato, ubwiza bw'Imana bubavako. Kubera urwanko Satani yagiriye umwana w'iki? W'umuntu. Ega ntibyahagarariye ngaho, turabona ingene abantu batangiye kugwira. Turabona umuntu yitwa Kayini n'ubundi yitwa nde? Abeli. Bajya gushikanira Imana, Imana yakira ishikanwa rya Abeli kuko yarashikaye ishikanwa ryiza kandi yahimbara Imana. Ariko Kayini ishikanwa ryiwe Imana ntiyaryakira. Imana ishamubwira ati niwakora neza ntuzokwemerwa. Ego umuntu akoze neza aragira gute? Ariko akoze nabi aragayirwa. None se ukuri? Ivyo namwe murabizi. Iyo umwana agambaraye mbere umuvyeyi aramuhana kuko aba yakoze gute? Nabi. Hanyuma Kayini abonye Abeli Imana yakira ishikanwa ryiwe, acamugirira urwanko, aramwanka kandi bavukana ntuzi. Siko acamugirira urwanko, mbere acavuga ati cenze umwica. Yesu nadutabara kandi yarabishikije, kuko mu mutima wiwe hari iki? Urwanko. Ivyo murabizi, sinabona kuvuga mu gihe ca Yesu. Yesu aravuga ati uza kwanka mugenzi we azoba ari iki? Umwicanyi. Siko none ikibazo kiri uno munsi kigatuma abantu babura amahoro, nuko Satani yinjije urwanko mu mitima yabo. Urwanko. Undi munsi jewe turiko turaganira n'umudamu wanje, arambwira ati jewe hari umuntu yambwiye ko akwanka. Ati ndakanguka, yo noba namugiriye iki? Nkagenda kugira ngo twiyuzuze nawe. Atekaye ugira n'icyo wamugiriye? Teka tiyavuze ngo yakubonye ngo uri kuragenda guhenagurika ngo yumva kwanga uko Imana yandemye ntuzi. Siko uko Imana yagize gute? Yandemye. Urwanko ruje abantu baraba mu maso ukuntu umuntu ameze, ukuntu yigende ngo Yesu nadutabara. Yego kandi kanagira ngo n'ibitebo, mugabo wundi munsi nsanumva avuze urujambo runini ngo iyo mbonye mu maso ngo umenga yoshatse umupanga. Kumbe umpenuzi uyu muntu nta na kimwe twe twapfuye kabisa neza pe, uko niremewe gusa uko Imana yagize. None ko Imana yagize kunone yabonye atari byiza, erega dusa n'Imana. Yesu nashimwe. Kandi umusa n'Imana, umuntu yaremwe mu ishusho y'iki? Y'Imana. Hanyuma rero kuko jewe mu mutima nanka yuko bingumamo ngo bimbuze amahoro, nca ndamutumako. Kazokumva umuntu ariko arakuvuga nabi canke agutera ubwoba, uzomubwire ko wabimenye umusengera. Yesu nashimwe.
ndamubwira tumviriza jewe ndi umwana w'Imana kandi ukundi n'Imana yakungitse ntuzose kunyumvira nabi kuko Imana yo guhana. None si kuri Yesu nahabwa iki undi munsi kwera tarankurikirana kuko jewe Imana yampamagaye ngo ndayikorere nkiri muto. Ndibuka no mu ishuri turigana n'abandi bana bato bato nama ndababwira ubutumwa kandi nkababazwa n'umwana ariko aramererwa nabi, kandi nakuriye mu miga y'abana jewe maze gukizwa sinacererwa no mu miga y'abana n'ubu nazindutse ngaha naho umwanya wangoye mugabo abana twaramukanije. Yesu nashimwe. Hanyuma rero undi munsi ndagaragaza uburyo bwo kumwiyegereza, ndashima Imana ko nubaza muhira mfise nk'akajumbu tukagasangira. Yesu nashimwe. Birashoboka neza ko hariho ikintu cy'urwabo Satani yazanye mu mutima, sinzi icyo byavuyeko, mugabo birashoboka ko watumye umwana atigenda hariya umumbwirire antize isafuriya, uwo mwana bakayimwima, ugacigira urwabo ukumvura mwasi akanyima akanka kuntiza, kandi nanjye mwanamuha mbere kubera yuko ubwo bwanko bwaje ugacuvuga ngo no ku mbuga yiwe sinzogira gute na bwakeye sinzogira gute. Aho mu ngoro y'Imana hoba hariho abantu badashobora kuramukanya, hoba hariho abantu badashobora gutemberanira. Kubera iki? Satani muri na misi yarinjije mu mitima y'abantu urwango, abantu barankana kubera Satani yinjije mu mitima yabo urwango, ukaza usanga umubanyi babona n'uwundi ngo jewe ngo ntacyo azabona ngo nkiriho. Ico kintu citwa ngo ikiga yemwe, citwa ngo iki? Urwango ruri mu mutima rurakubuza amahoro. Urashobora kuba uri mu gisagara abandi banezerewe ariko wowe ata mahoro ufise, ukagira urwango kuko nakayifitiye abana benshi nawe atabufise. Mbega si ubugombe bw'Imana? Ubundi yavuze ngo ubugombe bw'Imana, ubugombe bw'Imana. Hari aho ushobora no kubura abana ari ubugombe bw'iki, hari aho ushobora no kurara inzara ari ubugombe bw'iki, ukabona umubanyi wawe yubatse inzu ugaca utangura kumwanka ngo ntiyari kubaka inzu, ugaca utangura kuvuga ngo mbere ry'amahera nayo yibye. Erega hari igihe yigurishiriza akarima, siko? Hari igihe yigurishije agatungwa, siko? Hari igihe yaronse agashahara mu byo akora, siko? Ariko kubera yubatse inzu Satani agashaza mu rwango ngo ntiyarakwiye kuronka ibyansi. Umvugo rwankohewe. Erega kuba yironse ni vyiza. Undi munsi nawe abashitsi bagutembereye uzobajana iwe bamererwe gute, siko? Abantu bangana kubera umugisha uza ku wundi, Satani akazana urwango, siko? Nk'ubu muntu ukabona Imana yamuhezagiye yamuhaye umuduga ngo kajya gahungu kanaka kajya kwera kavutse kararonse umuduga, urwango rukaza hehe? Ivyo birabaho kubera Satani ni umwasi w'iki? W'amahoro, ni umwasi w'ivyiza. Umve ntuze ukabura amahoro kuko nako Imana yamuhezagiye. Erega wakwiye gushima Imana kubera yuko uwo munsi muzohora ku nzira n'abakunguruzi imvura yari kwiragwa uca ugenda neza utanyagiwe, siko? Yesu nadutabare. Birashoboka uno munsi Satani akaba yarinjije urwango mu mutima kubera iki canke kiriya, ukabubuza amahoro. Nagomba ndakubwire ico kikubujije amahoro Yesu yakinesheje. Yesu yabambwe ku musaraba i Golgota, arasemerera ngo yarabirangije kugira ngo intambara Satani yazanye mu mitima y'abantu umuntu yegereye Yesu
dutabare. Yesu ni mutabazi. Yesu wacu nahabwa iki? Icyubahiro. Yesu nahabwa icyubahiro kabisa. Umviriza mweneda, burya urwango ntirubuza amahoro gusa. Urwango ni rubi. Urwango ruteye umuntu yari no mu gikorwa cy'Imana akagira icyaha n'abo bakorana igikorwa aragita, siko aragita agahumba, kandi amaze kugita ashitse hariya atatangura kuvuga abo bahora bakorana ibikorwa nabi, ngo bari abantu ngo n'abanyenzi koko ahubwo Shetani yakugiriye gute nabi. Yesu nadutabara, kandi amaze kuvuga mwene se nabi, ijambo ry'Imana rivuga kuvuga mwene se nabi aba ari iki? Umwicanyi. Yesu nadutabara. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo nta mahoro y'umuki y'umunyabyaha. Nagomba kubwira mugenzi, birashoboka ko mu mutima Satani yinjije ubwonko kandi ntiwigenderagira icyo ahagazeko, kubera icyo mushobora kuba mwarapfuye n'ubundi. Nagomba ndakubwira uno munsi Yesu yaranesheje, niba mwizera uno munsi ubwo bwonko ararukura mu mutima wawe aca yinjiza amahoro. Yesu nashimwe. Abigishwa ba Yesu yababwiye ngo amahoro abe muri mwebwe. Yesu nahabwa icyubahiro. Uwatwuguruye amiga yatubwiye ijambo rikomeye cyane, ingene Daniyeli na bagenzi we bagiye mu gihugu cy'i Babuloni ari nyagano, baca bagira imigabo yo kutihumanya, baca bagira imigabo myiza yo gushimwa n'iki? N'Imana. Umviriza, tugomba duhave dusenga Imana. Kuba turi ngaho mu ngoro y'Imana, Imana yatuzanye ngo dusangire ijambo ry'Imana. Hari icyo Imana igomba kuri jewe no kuri wewe. Imana iragomba amahoro kwaba mu mitima yacu. Umviriza, aho uri hose ayo mahoro ufise uyaheko na mugenza umubwira ati mweneda, Yesu nashimwe ko yatuneshereje. Umviriza, niwahura n'umuntu arwaye cyangwa afise ikibazo yoba ariko ariganyira kubw'ingorane, umubwira ati humura, Yesu ni umwami w'amahoro. Yesu nashimwe. Yesu ni umwami w'amahoro. Kandi umviriza, waba uri ngaha hariho icyaha Satani yazanye mu mutima kikagutera kwanga uwundi cyangwa kumwiyumvira nabi, Yesu icyatumye amutegurira kuba ngaho uno munsi. Yesu agufitiye imigabo myiza yo kugutabara, aguha amahoro mu mutima. Yesu nashimwe. Uyu munsi niwumvira ijambo, niwumvira ijambo ukagiza, Yesu araguha amahoro. N'amakuru nawe ufise ikigaragaza cy'indwara. Hari abantu muri ino minsi bagwara agaca yiyumvira ati barandoze. Kandi ngomba ndakubwire, wewe waba wiyumvira gutinya gupfa ngo ni ukubera uburozi, ni ukuvuga yuko Satani yarakugendeye, yagombye kukubuza amahoro. Ariko nagomba ndakubwire, Yesu no munsi yakuzaniye amahoro. Umviriza, igihe Imana yatuma Mose kwa Farawo, yamubwiye ati genda hariya mu gihugu cya Egiputa, nabonye ko Abisirayeli abantu banjye bahaburiye amahoro. Ugenda ubwire Farawo ati Imana yantumye kubakurayo. Aba bagomba kugenda i Kanani mu gihugu Imana yabateguriye. Babwire bagende kabisa. Farawo ati namba wowe urinde uje gukura aba bantu nagize abaca ngaha, ntibishoboka. Ati witwaje iki? Nawe ati ni Imana yantumye. Nani iyo Mana yagutumye? Yagutumanye iki? Imana yari yahaye Mose inkoni, kandi iyo nkoni yari mu bubasha. Asa Mose atarabwira Farawo atuvuriza, Imana yamuhaye inkoni, ayikubita hasi. Ayikubise hasi, iki kiki abasomye Bibiliya, inzoka. Baza yuko nawe yari umwana rero.
acavuga ati we dogo wewe utwari twikize nagaha we peti atarahamagara abakonikoni bashobora kugira inzoka nabo baca baraza ati hey wewe mupeti ibyo ariko arazana ngaha adukangisha ati namwe nimuraba ati yaravuze inkoni ati yageze uko noneho mwebwe ntimwabishobora aca yikora ku barozi bakazakaze ahora yumva bavugwa mu gihugu ciwe baca baratitura Mose bati ako kana rero ako kana nivyo kako karagite reka tumwereke nabo ega ntibavuye aho bace bazana udukoni bari bifitiye hajya baca batereraho ibiyoka bica bitangura kugira uko bitanga kunyogombata Farawo ati natwebwe ngaha turabikora none vyikora dukangisha nibiki Mose ati Mana bimenyekane ko ari we Mana wenyene ndagomba ndakubwira wariza amahoro kandi Yesu yaranesheje uno munsi umwagere arakubera umwami w'amahoro Mose aravuga ati bimenyekane ko ari we Mana wenyene yanzoka ya Mose kirasama bwawe ni buyoka bw'abanyamareba buca muri injira Yesu nashimwe abanyamareba baca baragira iki ubwo batuye umugabo naho twari twamwise dogo araturushije umva nagomba nakubwire birashika ko muri ino minsi hari abantu bagenda mu twumba tuba turi hariya mu gisagara babasengera abo hariya bagaca babwira ngo ivyo n'ibirozi ngo vyavuye kwa naka hamperere ivyo bintu vyarigeze kuba ukaza wumva ngo bagenga umucuma ngo kwa mutama umutama agaca avuga ngo naka niwe yakuroze uyo tumwita gateranye siko none namba bamuroze Imana yacu ifise ubushobozi bungana gute hagarika amareba mu izina ryande rya Yesu kabisa nagomba nakubwira mwene data urashobora kubuza amahoro kandi uri ngaha mu ishengero ry'Imana ufise ubwoba ngo barandoze mbere hariho n'abagutera ubwoba ngo umubanyi wawe n'umurozi ngo bashaka kukugira nabi mubwire ati Yesu ni umwami w'iki Yesu ni umwami w'amahoro amen Yesu nashimwe nagomba nakubwira umuririmbyi yaririmbye ngo amahoro atangwa nande ntagira iki aya mahoro yamahumuriza abagize gute iyo umuntu atayataye ntiyagira gute kukubuza amahoro kandi Yesu yaranesheje kukubuza amahoro kandi Yesu yaranesheje kukubuza amahoro kubera ibyagutaye ubwoba abantu bagutaye ubwoba ngo uyobore ngo ko bayirutse banize bagutayemwo ngo nabo bana ukaba udafise amahoro kandi Yesu yanesheje ivyo bikubujije amahoro Yesu yabinesheje ukwiye kwizera Yesu ko ari umwami w'amahoro wumviriza muri Yesu biremera naho yoba yari umuntu aroga ahubwo ijambo rya Yesu akavuga ati jewe ngomba kwakira uwo Yesu biremera Yesu nashimwe iyo dusomye ijambo ry'Imana turabona uwundi mugabo yari umunyamareba agenda abwira abakozi b'Imana ngo bamuhe muhemu yera baca baha amafaranga yitwa Simoni umuki umunyamareba abakozi b'Imana bamubwiye ngo uragapfana n'amafaranga aca aritakambira ati ni munsengere Imana ibabarire ingiri Imana ibyo muvuze ntigire gute nimbe kuko yarazi ko Imana ishobora bingahe ishobora no kumuhana Yesu nadutabara tugomba dusengere umuntu abuza amahoro tugomba tumusenge mwerega nagomba nakubwira ijambo birasobanura yuko mu mutima wari wagize imigabo mibi ariko nagomba nakubwira uyu munsi bizera Yesu arabihindura turabiriza mutayishurwe Yohana isoma mutayishurwe Yohana
duce turangiza igitabo cy'ibyahishurwa Yohana dusome igice cya 3 dusome umurongo wa 20 duce turangiza abinyuma baranyumva ubuhinga basubiza umugabo tuza turabandanya kukumanya gusemerera kutorindira ibyo ibyahishurwa Yohana dusome igice cya 3 umurongo wa 20 haravuga ngo mpagaze ku rugi ndamukije umuntu niyumva ikiganze akugurura urugi ndindiwe dusangire unesha nzobora kwicarana nanje ku ntebe yanjye y'ubwami nk'uko nanjye nanesheje mwicarana na data ku ntebe yiwe muri n'ugutwi niyumvise mwebo abwira amasengero yesu nashimwe uyu ni Yohana yari mu kizinga cya Patimo igihe yafungiweyo ahabwa ubutumwa bwiza ahabwa gushingirwa Yesu ubwiza Yesu aramwereka aramubwira kwandikira amasengero turabona ngaha iki cete yacandikiye isengero kirabandikiye aramubwira ati wandikire umumarayika wirandikiye singarinda kuvuga byinshi arambwira ariko ku murongo wa 20 arambwira ngo mpagaze ku rugi nagize gute Yesu aravuga ngo mpagaze ku rugi Yesu ahagaze ku rugi mu mutima kandi ariko arakomanga dodora ngo mwugururire yinjire musangire Yesu afise ibyiza akundaniye Yesu nashimwe uyu munsi umuntu yugurura urugi ku mutima wiwe Yesu arinjira basangire ku byiza umviriza umuntu ngo niyanesha isaha aza kwicarana na Yesu ku ntebe yiwe mu bwami bwo mu ijuru nk'uko nawe yanesheje akicarana na data Yesu nahabwa iki ngo twumve icyo mwemu abwira amashengero nawe ubyumve mwene data uno munsi wugururira Yesu umutima wawe icugaye umutima gituma utize ni icyaha cyabaye mu mutima wawe sinzi ngo icyaha wakoze ni iki sinzi uno munsi ngo hari urwango ruri mu mutima wawe ariko ndagomba muhemu agutahuzira ijambo ndagomba muhemu agutahuzira ijambo sinzi ufise uruhagara rw'iki kuko hari ikintu watinye kubera ibyo wumva kubw'ubugwayi bukagera kubujije amahoro mbere abantu benshi basigaye bagenda kurondera urukiza kwa rumenyi aho bita mu bapfumu ngo niho hari urukiza umva icyo cyakubujije amahoro Yesu yarakinesheje burya tugomba dusenga Imana ariko muko dusenga Imana ndagomba ndaguhanure mwene data dusangiye amajambo y'Imana wiyumvire kuri uyu Yesu ko ari umwami w'iki w'amahoro wiyumvire icyo kikubujije amahoro ufata ingingo wo kukibwira Yesu mwene data bibwira Yesu bibwira Yesu niwe mukunzi wawe nta wundi wabona hafi yawe bibwira Yesu nyene nta wundi yagukura ku icyaha atari Yesu nagomba nakubwira ibiganuka mugenzi uyu munsi Yesu ari hano umwe yagenda ari ntumwe ari hano uyu munsi ni wamwegera ukamubwira ati Yesu hari ijambo ry'amahoro ijambo ryawe ryambwiye ko wakinesheje nanjye ndagomba umpe kunesha Yesu muca musangira amen Yesu muca musangira ibyiza aya mahoro Yesu acayaguha kandi hari ikindi kintu gikomeye Yesu aza kuguha bigahaganira abigisha biwe yabahumekeye ko muhemu arababwiye ngo nimwakirende muhemu yera natwe turi hano nk'abakozi
turi intumwa mu gishingo cya Kristo. Icyo dukora ni kukurambika ku biganza. Ninde yifuza ko tumurambika ku biganza? Nahagarare tumusengera Imana. Tugomba dusenga Imana. Nta mpamvu yo kubura amahoro kandi Yesu yaranesheje. Mwunamike amaso dusenga Imana. Umwe wese ace bugufi avuga ati Yesu ndagomba ayo mahoro. Mbega n'uburwayi bwakubujije amahoro, hagurukuze tugusengera Imana kugira ngo Yesu ace aguha ayo mahoro. Erega Yesu arakiza, Yesu arakiza, Yesu arakiza. Mbega n'icyaha cyoba cyarabaye mu mutima ukaba kimaranye imyaka myinshi ariko kikaba cyaranse guhera, nagomba ndakubwire mugenzi, Yesu n'umwami w'amahoro. Icyo cyakubujije amahoro, Yesu ari ngaha kugira ngo ayaguhe. Yesu ari ngaha kugira ngo yakugabire. Cyawe ntacyo nzi, mugabo Imana irakizi kandi bana mu mutima wawe Yesu arahazi. Hagurukuze tugusengera Imana ucakira ayo mahoro. Ndumva Yesu ari hano kugira ngo aha amahoro abantu babuze amahoro. Yesu n'umwami w'amahoro. Ese kubura amahoro abandi bayaronkeye kubera imigabo mibi Satani yazanye mu mutima, ariko Yesu hari icyo agomba gukora mu bugingo bwawe. Hari icyo Yesu agomba gukora mu bugingo bwawe. Hari icyo Yesu agomba gukora mu bugingo bwawe. Yesu agomba kugira neza. Yesu agomba kugira neza. Yesu agomba kugira neza. Muri no minsi ya nyuma Satani n'umwansi w'amahoro agenda aranyanyagiza. Iyo turiko turaca hirya no hino mu bisagara tuzatwumva abantu bavuga ngo erega ngo ujya mwana ngo baramukoze ku munwa, ngo bamuhaye ishano, kubera Satani ari umwansi w'amahoro. Wumviriza naho yahuye n'iryo geragezwa, nagomba nakubwira haguruka urinzane tugusenge. Yesu aguha amahoro. Yesu aguha amahoro. Yesu agomba kuguha amahoro. Haguruka uza tugusenge. Yabwiye abigisha biwe ngo abo muzaharira ibyaha bazaba bihariwe. Uyu muntu apfukamye hano yifuza ayo mahoro, tugomba dusabe Yesu. Yesu mugabira amahoro, kandi Yesu arabimuha. Mbega nawe uri ngaha wumva mu mutima wawe ari amahoro? Nakama ndakubwira mugenzi, ntiwihumurize naho bari icyo mwapfuye n'ubundi mugatukana cyangwa mukaba mwarapfuye ibintu by'akarimbi, uno munsi ukaba ubuze amahoro kubera ka karimbi ka wa muntu. Nagomba ndakubwire ngwino tugusengere kugira ngo ujya muntu mwiyuzuze bishobore kugenda neza, kuko Yesu ari umwami w'amahoro. Umviriza ibintu by'abantu amahoro si icyo gusa, birashoboka kuba wakoze ikindi cyaha ukagikorera kure. Abantu muri ino minsi hari ibyaha bitandukanye bakora, mbere bamwe babiharira mu mahoteli bakajya kure, bakajya mu migabo yo gusambana. Iyo yabaye mu mitima iminsi myinshi undi munsi bakayishitsa. Umviriza urugo rwawe rukaba rugomba gusamuka. Nagomba ndakubwire nta wundi wo kuguha amahoro yubaka urugo atari Yesu. Yesu uyu munsi niwamwakira ukatura ukavuga ati Yesu we, erega urugo rwanjye rwari rusamutse kubera iki cyaha, ndagomba kuguha kaze winjira muri urugo rwanjye wicarura amahoro. Yesu aca atanga amahoro. Ego kasi ababaye bahora bumva induru mu rugo rwawe bica bihinduka, baca bumva indirimbo, baca bumva amasengesho, baca bumva amashimwe, kuko Yesu yahageze. Turabona abantu baje kwiyakirira agakiza, baje kugurura Yesu kugira ngo Yesu abe mu mitima yabo. Tugomba tubasengere. Hariho inyungu ku bantu bariko barakira Yesu. Yesu yaravuze ngo unesha nzomuha kwicarana nanjye ku ntebe nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data. Umviriza, umuntu anesha icyaha n'umuntu acatura akakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Uyu muntu ariko aranesha icyaha akaronka agakiza muri we bishiye mu nzira yo kwizera Yesu Kristo, arahiriwe. Umviriza, Yesu hari icyo yabwiye Marita na Mariya
igihe musaza wabo yari yapfuye Lazaro arababwira ati wumviriza unyizera naho yaba yarapfuye azosubira kubaho. Umviriza wowe wizera Yesu waheze icyaha ubayeho usenga ukorera Imana naho yarapfuye uzosubira kubaho, uzobana na Yesu mu bwami bwo mu ijuru kuko uzaba waranesheje icyaha. Yesu naguhezagire. Naho wahura n'ibikugerageza wihangane, naho wahura n'abakuvuga nabi canke bagutuka wihangane, naho wahura n'umuntu akuvuga nabi wihangane, umusengere, umukunde, ayo mahoro nawe amushikire. Kwiherezo uzobona ibyiza. Ariko hariho ingorane ku muntu yanga kwakira Yesu no kumwizera, akaba afise uruhagarara mu mutima kubw'icyaha kandi yarumvise ijambo ry'Imana. Umviriza, urupfu ntirwakubira giturumbuka ugapfira mu byaha, uzoja habi, iherezo ryawe rizoba ribi kuko wanse kwakira umwami w'amahoro. Yesu nadutabara. Uyu munsi wakira uwo mwami w'amahoro kugira ngo uzoje mu bugingo. Tugomba dusenga Imana, turambika ibiganza kuri bano baje kwakira uyo mwami w'amahoro. Tugomba tubasengera Imana. Nawe wicaye ngaho mu mutima wumva ufise amahoro kuko wakiriye Yesu, nagomba ndakwifurize gusenga, ubeho mu buzima bwo gusenga, wame wifuza Yesu kwaba muri wewe, kuko Satani hari igihe agufitiye imigabo yo kukugirira nabi, wayinjiza icyaha mu mutima, ariko niyasanga uriko urasenga Imana ntacyo azokubwira. Yesu nabahezagire. Tugomba rero tubasengera Imana, dusabe umurongozi w'ishengero abasenge. Mwami Yesu Kristo nyaguhora ku ngoma, turagukengurukiye cane mwana w'Imana waje mu isi kugira ngo turuhure imitwaro yacu yose. Hariho n'imitwaro y'icaha, none raba abantu baciye bugufi munsi y'inyonga zawe, bumvise ijambo ryawe rirabasuzuma kuko rifise ububasha. Mwami bimenye uko bari, ariko Yesu bagutumbereye, baje kuri wewe, bakuremetse bya bindi byose bibabujije amahoro, kuko bizeye yuko uri umwami w'amahoro. None Yesu turabasengeye ngo ubaharire utabaharuriye ku mugayo wose mwami bari bafise, bawukugweko n'amaraso yawe. Ucubemerera mugiranire ubucuti, amahoro yawe abe muri bo, bagira amahoro amwe atandukanye n'ay'ab'isi bafise, kuko utanga amahoro warayatugabiye. None Yesu turagushimiye ku mbabazi zawe ubagiriye, mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, amen. Turacashishikara gusenga, dusabe pasiteri ashike hano asengera iyindi mitwaro. Birashika kufise igisata c'ingwara mu mubiri wawe kandi wifuza ko Yesu agukorako kugira ngo agukize, nawe hagarara huri kandi uhagarare wizeye. Birashoboka kandi ko wofise n'ikindi cifuzo, umaze iminsi uriko urasenga usaba ngo Yesu aguhe ubushobozi bwa Mpwemu Yera bumwe yahabigishwa biwe, nawe hagarara tugusengera Imana kandi Yesu azokugirira neza. Ibyo wifuza Yesu abiguhe, aguha umugisha, aguha amahoro, aguhezagire kuko Yesu ashoboye byose. Dusabe pasiteri aduserukire imbere y'Imana, namwe mugire ukwizera. Mana yera yo mu ijuru, nushimwe n'uhaga icubahiro urabikwiye. Wewe wera usumba byose, wakoze cyane mwami guhamagara aba bantu bangana gutya, ukabakura mu misozi itandukanye, ukabazana ahantu hitirirwa izina ryawe kugira ngo bagaburirwe amajambo avuye mu ijuru ukoresheje abakozi bawe. Ibyo nubihererwe icubahiro. None mwami, amajambo yawe meza twumviye aha hantu arahamagaye abarushe n'abaremerewe mu mitima yabo n'ibyaha byabo. Urabagiriye ikigongwe mwami, urakoze cyane. Kandi mwami, urahamagaye abarushe n'abaremerewe n'ingwara zabo z'imibiri.
ngaba barahagaze abandi bapfukamye aha hantu. Mwami wanje, mwami mwiza, turabasengeye kuko wabwiye abigishwa bawe ngo abakwizeye bose ngo bazorambika ibiganza ku bagwaye bakire, kandi ngo bavuga indimi nsha, kandi ngo basende abadayimoni mu izina rya Yesu bakire. None mwami wanje, aba bagwaye bari imbere yawe turabasengeye, turabarambitse ku ibiganza, turasabye ngo batabare mwami. Abagwaye abadayimoni bakize mu izina rya Yesu. Intandara zikiri, ibisigo bikire, malariya nikire, hypertension nikire, amadiyabete nakire. Mwami wanje urabishoboye byose, turazi ko nta kikunanira. Warakijije benshi kuva kera hose, wamukiza abagwaye, ikiganza cyawe kiramburiye ku bagwaye barakira. None muri aka kanya mwami, nuramburira ibiganza bye kuri aba bantu bagwaye, kandi barakwizeye, barizeye ubushobozi bwawe, barizeye kukiza, barizeye kuri umugabo w'abagabo, barizeye mwami ko nta wundi baziga kurukiza atari wewe. None aba bana bawe mwami benshi baragwaye, turabasengeye, turabarambitse ku ibiganza, mu izina ryawe nibakire, nibakire mu izina rya Yesu. Malariya nikire, abadayimoni nibakire, imiyaga mibi nikire. Mwami wanje, mwami mwiza, turasabye ngo ukankamiritse ingwara zose, maze mwami niwabakiza, baze bagushime, baze bagushingira intahe, baze bagukorere, baze bavuge kuri umwami w'abami, kandi ukiza abagwaye. Tuzogushima natwe mwami, kandi niwabikora kandi ukatwumvira. Hariho n'abandi bifuza ubushobozi bwa mpwemu yera, kuko mpwemu yera yaratanzwe ku bari n'umubiri bose. None mwami, aba bana bawe barifuza kugira ubushobozi bwa mpwemu yera, kuko iki gihe uwadafise mpwemu yera ntazobishobora. iby'iki gihe ntazoshobora kwihanganira amageragezwa, ntazoshobora kwihanganira ingwara, ntazoshobora kwihanganira ibitsitaza byo muri iyi si. Ariko uwafise mpwemu yera, mpwemu yera aramufasha kwihangana, mpwemu yera akamufasha kwirinda, mpwemu yera akamufasha kuyobora muri iki gihe. None mwami wanje, mwami mwiza, turasenza Imana yo mu ijuru, Imana nyamana, Imana nyaguhoraho, Imana atari Bayali, Imana atari Dagoni, Imana atari Ashitaroti, Imana imwe rudende yo mu ijuru, niyo turiko turahamagara muri uyu mwanya kugira ngo yuzuze ubushobozi bwa mpwemura muri aba bantu. Amen, haleluya. Mu izina rya Yesu, mu izina rikomeye cyane, kuri wa munsi waherukira ya minsi mikuru, warahagaraye harengera urasemerera, tinaba hari wafise inzara n'inyota, tinaze kuri wewe aje yongeranywe, kandi ngo bakwizeye bose ngo inzuzi z'amazi y'ubugingo ngo zizotemba ziva mu nda yabo, nk'uko ibyanditswe bivuga. Haleluya. None muri uyu mwanya turasabye ngo ryari bajye mu ijuru rigomoroke, maze inzuzi z'amazi y'ubugingo zururuke zitembe mu nda z'aba bantu babyagiye aha hantu. Umwe wese yumve ko yujuje ubushobozi bwa mpwemu yera. Nuseruke mwami, umwe wese yumve ko afise mpwemu yera. Nuwo mpwemu yera yazimye, hari abo mpwemu yera yagiye, ariko turasabye ubwo bushobozi muri uyu mwanya ngo bwururukire muri aba bantu bose, maze mwami ntagire n'umwe atahe ipfumure, batahe bujujwe nawe. Mbega ninde yoza kureka mwami agataha ipfumure? Nta n'umwe ariho. Turasenza Imana yo mu ijuru kugira ngo abaraha bose bahezagirwe nawe, abagabo bahezagirwe nawe, abagore bahezagirwe nawe, urwaruka ruhezagirwe nawe, abashitsi bahezagirwe nawe, bose mwami batahe buzuye ubushobozi bwa mpwemu yera. Urakoze mwami ko ari bo bikora byose, ni mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Amahoro atangwa na Yesu wacu,
yamahumuriza